Yesu arashobora kukugira mwiza. Yesu aracari ku ngoma. Yesu ashimwe. Imana iragomba kugukomeza mu kibanza yagushizemwo. Amena. Aho barahazi. Arazi ko ari ku mugwa wa Satani. Arazi kubana n'abadayimoni. Arazi kubana n'abantu b'abanyangeso mbi. Ariko naho bakunyiganyiza ngo uko bameze, guma mu kibanza. Haleluya. Agiraze pe dutabara. Agiraze kandi azodutabara. Adukure mu mahwa. Adukure muri za scorpio. Haleluya. Haleluya. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Twumvise ijambo ryiza. Amen. Ryo kuba ahantu heza muri mpwemu. Kuba muri mpwemu. Amen. Icumba tukaba muri mpwemu. Abantu bari muri mpwemu bigenda neza. Haleluya. Barahuza. Barongorwa n'uwo mpwemu. Ibintu bikagenda neza kuko bari muri mpwemu. Imana ishimwe. Nkora mbona abantu batera umupira canke iyo miduga. Umupira uri mu mpwemu kuko impwemu tubona tuyigereranya n'ivy'impwemu y'Imana. Umupira iyo wawutumye urihuta. Mbega siko biri? Uca wihuta kuko urimwo iki? Yo. N'umuntu w'Imana rero nuko. Hari ibindi. Ipine ry'umuduga, ry'ikinga, ry'ipikipiki. Bati tugomba nyene tubanguke. Amen. Dushike Juba. Amen. Naho bo harenga bagashika muri Egypt. Naho bo shaka bakajabuka bagashika kuri Sinai, naho boshika muri Isirayeli. Ewe ririmwe impwemu iti ndabanduka pe. Ricari banguka. Mumpera Imana icyubahiro. Haleluya. Ni jambo rikomeye kuba muri mpwemu. Hariho ibintu biryoshe. Reka twongere ko ijambo numva mu mutima tugira dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Turabangutsa ni ku mwanya tubwira igice ca 15. Kumure turashobora gusoma mirongo migufi, ariko umuntu afise akanya agomba kumenya izo nkuru tugira dusome neza arashobora kubandanya agasoma. 15 dusoma umurongo wa 11 tugeze ku wa 13. Kandi arababwira ati habaye umuntu yarafise abahungu bangahe? Umuhererezi abwira se ati data mpumugabane w'itunga notwaye abagaburira itunga ryiwe iminsi mike igizente. Umuhererezi akoranya ibintu vyiwe binganiki, aragenda aja mu kindi gihugu ca hehe. Ashitseyo yayisha ibintu vyiwe ubuhumbu. Imana idufashe tuje mu gitabo c'Itanguriro igice ca 2 umurongo w'9. Igitabo kibangutse. Kabiri 9. Ngira twahabonye dusome. Uhoraho Imana ameze igiti cyose cy'igikundiro. Cyo ni cyambere.
kibereye kugirana. Igiti kigira kabiri, ameza igiti c'ubugingo hagati muri iryo tongo. Igiti kigira gatatu, ameza n'igiti kimenyekanisha iciza niki. 15, uhoraho Imana ajana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo arikorere iki? Yongera agire gute? Imana nishimwe cyane. Turongera ko yandi majambo umwanya ni watwemerera, n'aya majambo tumaze gusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, amajambo umugani waciwe na Yesu Kristo. Luka numwe mu banditse ubu butumwa bune, n'igitabo c'ibyakozwe n'intumwa kiryoshe. Amen. Igitabo c'ibyakozwe na Muhemu Yera, kuko ababikoze baciye bavuga bati eka si twebwe, n'ibyakozwe nande. Imana niyagukoresha ibintu, abantu barashobora kugukomera amashi bakakuvuga bakagushimura, vuga uti oya, ibyo ni Muhemu Yera yabikoze. Imana ishimwe. Ano rero kandi yari umuntu yahamagawe akora ibindi bikorwa. Bibiri tubwira ngo yari umuganga, yari afise n'izina ry'ubuhizi ngo akundwa. Ndakwifurije kuba umukundwa. Amina. Hariho icyatuma bamukunda. Hari umuntu akora igikorwa akagikora kuko atakundi ategeza kugikora, n'umuntu akora igikorwa afise umuhamagaro w'ico gikorwa. Birumvikana ko umuganga yakoze igikorwa abyiyumvamwo bigenda neza, baramukunda. Mbega siko uwo ari we wese, n'umwigisha iyo abikora bikunda atikura igikorwa cyose. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuboko kwawe ni kwatumbera gukora igikorwa ugikorana umwete. Yesu adufashe, kuko hajya nyene muri kiya gikorwa ukora niho bazobonera ivyamwa canke imbuto. Hano rero Yesu avugana abwira abantu kuri uyu mugani w'umwana w'icangazi. Tugira tuvugana ijambo rivuga ngo ejo twavuganye iryo kubika iki ijambo ry'Imana mu mutima. Ubu naho tugira tuvugana ijambo ryo kudatakaza ikibanza Imana yagushizemo. Kudatakaza iki Imana yagize yanshizemo. Haleluya. Yanshizemo ico kibanza kibe gwawe kandi kibe gwanje, kuko ico kibanza Satani ntagomba kukigumamwo. Satani arwana ijoro n'umurango kugira ngo utakaze ikibanza Imana yagushizemo. Yesu adutabare. Ano hariho usanga umuntu yanjanjwa ku kintu ciza kikononekara canke kigatakara. Hariho uwataye ntatore, ni Satani. Yesu adufashe, uwo ntazosubira gutora. Hariho n'uwundi wovuga uti Satani ni kiremwa c'imwemu kumure n'ivyo. Si ivyo gusa, kuko ububi bwiwe abwanduza abantu, ariko twararonse umucunguzi we. Haleluya. Naho uri mubi uyu munsi Yesu arashobora kukugira mwiza, akagutunganya, akakweza. Naho umaranye iminsi ubwoba ngo ibi byaha mbega no bikugwa kwiki, Yesu aracari ku ngoma. Yesu ashimwe.
abari hariya mu giti Yesu ahabwa icubahiro. Ego Satani rero yaratakaje, uwundi ni Kayini. Ego si uwo gusa, kandi Kayini yari yaraburiwe. Kayini yari yarabwiwe ngo ewe Kayini, kandi atakazaga yaje mu gushikanira Imana nk'uku waje. Aha mwaje gushima Imana, mwaje gushikanira Imana, aha muheva mutanga ishikanwa, ndabizi. Mugabo imbere yo gutanga ishikanwa ryawe, Yesu yavuze ngo banze ugende witature. Witature n'uwo muri nico mupfa, witature n'Imana nimba hari ibyo mupfa, hanyuma ucuze ushikane ishikanwa ryawe kugira ngo ribone gushika. Imana ishimwe. Hariho ubundi tubona mu isezerano rishasha yitwa Ananiya na Safira, baratakaje nabo nyene ubutagitora kuko bapfuye batarihana. Yesu adutabare. Uyu mwana w'icangazi bari yari kumwe na mukuru we, hanyuma yigira inama mu mutima, asaba se ati ndagusabye umpe itunga ryanje, ndarambiwe no kubana nawe. Nabonye hiyo mu bihugu biteye imbere umwana amaze imyaka 18 cavuga ati mputwanje nigire, kandi amategeko arabimwemerera, agaca yigenda kaja mu bindi bihugu. Umuryango n'inshuti gusa bazovugana ku telefone, nta bindi. Mugabo uwo mwana ntiyarazi ico ariko arakora. Kwa se yararya, kwa se hari abakozi, ntiyateka ntiyarima, abakozi nibo babikora. Mugabo ashima kugenda atwaye itunga ryiwe. Bibiliya ivuga ngo acaragenda arabyaya mu buhumbu, mu busambanyi abitwarayo, ntibyatevye. Yewe abamaraya barayarya pe, barayagira pe, acagira amagorwa. Imana idufashe. Nagira mvuge, numvise ko hari igikorwa muri ko murategura mu banyagice, boba bari ngaho, hariho n'utaraja mu gice. Ikibanza Imana yaguhaye c'agakiza, ndakwifuriza kukigumamwo. Ibi si bisanzwe, si kibanza co mu kazi akariko kose, oya, ni kibanza ni wakigumamwo, Yesu akagusanga ukiri muri ico. Nimba ari kibanza c'ubukozi bw'Imana nkanje, c'umuririmbyi, c'umusenzi, ikibanza c'agakiza, kuba mu gakiza, inzamba higiye kuvuga Yesu agasanga turi muri ico kibanza, turusha tuvuga ngo turasezeranye wasi. Haleluya. Satani sigarana ibyawe, jewe ndagiye. Amina. Bizoba biryoshe. Kandi turabonye iri jambo ryo mu gitabo c'Itanguriro. Imana yaremye aba bantu bari uburyo bubiri, ibashira mu kibanza ciza, mwitongo ryiza ririmo ivyamwa bimeze neza, ntibirirwa barasha mu guteka, eka bari borohewe, nta mbeho, nta zuba ryabamena umutwe, ibintu byari bimeze neza, nta ngwara, nta mvunja, nta nda, nta guhura n'amavubi ngo aramurya, eka yari umutegetsi akwiye. Imana idufashe. Satani ntiyanezerewe nuko uwo muntu aguma mu kibanza Imana yamuhaye. Ngo aguma he bariya abo munsi y'igiti? Satani ntiyanezerewe nuko uwo muntu aguma he? Sawa, mu kibanza Imana yagize gute mwebwe? Satani ntiyabinezerewe. N'umunsi
ntanezerewe kuguma muri icyo kibanza, aragomba kukivamwo ukaba uko yabaye, ntukaba uko Satani yabaye. Urakwiye kuba uko Mpwemu Yera agomba kuba. Amen. Ukama ivyamwa ukagira inkomezi aho umuntu abaye. Haleluya. Kuguma mu kibanza ukaguma inkomezi. Namye ndabira ishugwe ngene rituje vraiment, ryavuye mu ishamba, ryavuye mu bisaka, ryavuye mu mahwa, ariko riradema pe, riraryohewe. Haleluya. Umva kandi ahagana uri kakazi. Haleluya. Urumva kubera riri mu kibanza ryahawe mu ngoro y'Imana, riri mu kibanza caryo. Aha nta n'uburisita, reka nanje na wewe aha turi ishugwe ry'Imana. Haleluya. Yadukuye mu bisaka, adukura mu mahwa, abwira Ezekiyeli ngo ahuri ndahazi, kuba mu mahwa ubana na za sikorupiyo, naho byohaguruka ndagukomeje mu kibanza nagushizemo. Imana iragomba kugukomeza mu kibanza yagushizemwo, uruhanga rwawe rukomere. Naho wohura n'ibiteye ubwoba, uruhanga rwawe rugakomera. Amena. Aho barahazi, arazi ko ari kumugwa wa Satani, arazi kubana n'abadayimoni, arazi kubana n'abantu b'abanyangeso mbi, arazi kugendana n'abantu batubaha Imana. Ariko naho bakunyiganyiza ngo uko bameze, guma mu kibanza. Haleluya. Agiraze pe dutabara, agiraze kandi azodutabara, adukure mu mahwa, adukure muri za sikorupiyo. Haleluya. Uwo muntu agira ingorane, Satani aramuhenda, ubana n'ababeshi, kandi ivyo nawe byarakwandukiye, usigaye uri umubeshi waravyihanye. Intumbero bifise no kugukura mu kibanza. Mpwemu Yera yari muri wewe, ariko kubera utunyoma, ishari, ubwibone, ubushakanyi wabitse, sohora mu izina rya Kristo. Amina. Ivyo nibigomba kukunyiganyiza ngo bigukure mu kibanza Imana yagushizemo. Uwo muntu ntiyarazi kubesha, ntiyarazi kubesha. Mugabo Satani amaze kumugendera, Imana irazi iramuhamagara. Adamu, Bibiliya ivuga ngo yari yinyegeje. Mugabo urihe? Ndi hano. Kuko erega ntiyarazi kwinyegeza, ntabyo yarazi. Uwinyegeje bamuhamagaye mbega aritaba. Yeka ndi hano ninyegeje. Ati umuntu ntabyo yarazi, naho yakuri byamubereye uko. Mugabi yaca avuga ati burya nakoze ibyaha namenje mbabarira. Mugabo hatanguye kuza ibintu byo kwisigura ngo ninde yambonye, aho si banaka bambesheye. Oya, ihane ntuzane bituma ngo wa mugore wagirane. None Imana yarakoze icaha guha Adamu umugore? Eka ijo batubwiye ngo ni ikintu ciza umugore. Mugabo we acazana ibindi, kandi niwe yari yahawe itegeko. Yesu adutabare. Intumbero ya Satani kwari kugira bave mu kibanza, kandi baca barakivamwo, baca baja mu kibanza kitari gwabo. Imibu iti twakubonye, ingo aho nakurondereye ndakurya pe. Imvunja zite twakubonye ko waje wataye ikibanza turakurya. Izo ni inkurikizi z'icaha. Yesu nadufashe. Inzoka, ibikoko bitangura kumera kuko biratewe gabigira bigwanira agateka kavyo. Iyo byashizwe yarakwiye kuganira navyo a distance. Yesu adufashe. Ni inkurikizi.
ndakwifuriza kuguma mu kibanza. Yesu adutabare. Adamu agira izo ngorane, agira ayo magogwa. Reka twongere ko amajambo yandi y'Imana watakaje. Turabe watakaje ico kibanza. Umuntu yatakaje ico kibanza agira amagogwa menshi, amera gute? Imana nidufashe cyane. Hano tubona twosoma umuntu yatakaje ikiyanza. Tuyasoma mu gitabo ca mbere c'Abami igice ca kabiri. Turaba umuntu, igitabo ca mbere c'Abami igice ca kabiri. Ezi Bibiliya shasha, bambe zi Bibiliya nyene twari dusanganywe urupapuro igitabo ca mbere c'Abami igice ca kabiri. Dusome urya murongo wa 36. Urupapuro rw'amajana 384. Dusoma amajambo magufi, ayandi muzobandanya. Igice ca kabiri murongo wa 36. Turageze 4:1. Ingene Shimeyi yamerewe gute? Maze umwami atumiza Shimeyi aramubarira ati, wiyubakira inzu murantunga hehe, uyibemwo. Jambo ritarimwo ukugomba. Ntuzugirene ngugire ahandi ugirane. Umunsi wayivuyemwo ukaja kumugezi Kidironi, umenye neza kutazobura kumererwa gute. Amaraso yawe azoba ari wewe aja ku mutwe. Shimeyi yishura umwami ati, byo umbwiye bimeze gute? Ukuvuze mwami wanje nyene ingoma, niko nzobigenza jewe umusavyi wawe. Nuko Shimeyi abi Yerusalemu igihe kingana gute. Ibisigaye ni inkurikizi muzosoma z'umuntu atagumye mu kibanza hajya ubandanije. Shimeyi hariho ibintu bibi yari yarakoreye umwami Dawidi. Hanyuma kumbure umuntu arashobora kwihana mu buryarya. Hari n'umuntu aza kwihana ibyaha ngo ntaco, reka ngene nihane nature ejo nze nshake ndabisubiremwo kazima ndabivuze. Turi kumwe. Hariho abantu bameze uko. Ariko hajya ntubuhenze umuntu, ubuhenze Imana. Shimeyi hano Dawidi amaze gutanga, hasubira umuhungu wiwe yari yaramubwiye uko azohora abigenza. Hanyuma rirabwira Shimeyi, Shimeyi wewe ikintu kigiye kugutunga. Ikibanza ca Shimeyi reka ndacishiremwo, reka simvuge mwebwe. Ikintu kizogutunga nuko wokwiyubakira inzu ngaha mu gisagara. Amen. Mu gisagara hararyoshe, nico gituma abantu bose bahurumbira baza mu gisagara. Wewe yari yamushize mu gisagara kirimwo ingoro y'Imana. Ati umunsi wayivuyemwo rero nta kabuza uzogira gute, uzopfa. Ibere ngaha amahoro, uyibemwo uko ugomba, ntuzuhave uhagume kuko hari umugisha. Na Yesu yabwiye abigishwa biwe ati, mugende i Yerusalemu mu gisagara, murindire, hari ikintu mugiye kuronka n'ubushobozi. Nimwagumaho nkaza ndabasanga muri ico kibanza, ubushobozi buzoza. Haleluya. Guma mu kibanza, guma mu gisagara. Shimeyi aranjandwa arahava, ntagiye. Inkuru ntiziteba,
umwami baca bamubwira bati erega yagiye kandi yakwirikiye abashumba, none rero byamugoye ngo aca mutumako. Inkurikizi zabaye ntizabaye nziza. Yesu nadutabare. Nuko amera. Kandi hariho n'ubundi muntu, ntidusoma aya majambo, umwanya ni muto, ni mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 20 umurongo wa 24. N'umuntu yitwa Toma. Yesu araza amaze kuzuka, yigereka abigishwa ngo bari 10. Umwe nawe nyene yatakaje ntatore. Yuda siho yari yariyahuye. Intumbero ya Satani agomba ko wiyahura. Hari n'inama nk'izo umaze iminsi wumva mu mutwe wawe n'ahatawe urabigisha inama. Ko byagenze. Toma Yesu ahashika atari hari, arabiyereka. Ageze kugaruka Toma, ibihari. Ewe muntu utaguma mu kibanza Imana yagushizemo, ibihari. Ati sinemera. Emera Toma, Yesu twamubonye, sinemera. Nubu nturemera kwihana byaha, nturemera kwihana ca kintu. Yesu yarumva ivyo baharira naho uwo mwanya atariho yarari, mugabo acaragaruka acaramwiyereka. Yahamagaye Toma gusa, kuko yagize ati ngasubira kuvaha byo heba bingora naho biruko. Acagumaho. Yesu aramuhamagara ati raba inkovu, raba ukomeze, narazutse ndi muzima. Toma carihana. Imana ishimwe ko Toma yihanye. Ndakwivuriza kwihana. Ego mwanya uragiye, reka kumbure amajambo duhebe tuyagarukiriza ngaho. Umuntu yatakaje ikibanza uko amera arafutana. Twabonye muri kiya gitabo c'Itanguriro, arafutana igice ca 3 urukuru rya murongo wa 6 tugeze ku 11. Urumva Adamu yarafubutanye. Yesu adutabare. Aragogwa aja mu magogwa kuko yatakaje iki gusa. Oyaye hariho n'abariko barabitakaza, nabonye ahantu si kibanza gusa, ariko ni kibanza Imana yagize yamushizemo. Acarafutana, umunezero wacwihera. Aca yambara urusato, amagogwa araza, imbeho irinjira, ubwoba buca buraza, ariko kare ntabwo yarafise. Yesu nadutabare. Kandi turabona n'ujya mwana w'icangazi haya nyene muri burya butumwa bwiza ko bwanditse na Luka igice ca 15 umurongo wa 11 na 14. Ikigoyi kica kiratera iyo yari yahungiye, agira amagogwa, arafutana, niko Bibiri yivuga. Ndakwifuriza kuguma mu kibanza kugira ngo ntuzofutane. Ntiyagiye uwo kwifuza gufutana. Icyamutabaye ni kimwe, ngo yigira inama mu mutima. Haleluya. Ati muhire kwa data bimeze uku, bararya. Wicaye mu ntebe nziza muhira kwa data. N'umunyabyaha ntibamutega ubuhiri, bamutega indava. Hano ndabona indava nziza. Ibi byateguriye umunyabyaha aje kwihana. Yesu ashimwe. Umunyabyaha aje kwihana, bamuteguriye indava, itapi nziza vrema. Mugabo umunyabyaha handi bamutega ubuhiri. Ndakunda Yesu mumumpera icyubahiro. Haleluya. Umunyabyaha yihanye, mwijuru bavuza inzamba, mwijuru bagira iminsi mikuru. Naciye kuri stade nsanga bariko barubaka ibintu aho bazogira iminsi mikuru yo kwibuka kwikukira ku gihugu. Ewe ndakwifuriza kwikukira mu buryo bw'imuhemo. Amena. Mwijuru rero bagira defira pana zijya tubona nibindi nivyo mwijuru nyene, kubera umunyabyaha umwe agize gute. Ndakwifuriza kwihana. Nuko kandi hariho rero iciza nico nyene.
cyo kuguma mu kibanza. Guma mu kibanza naho byo kugora, naho wogira intege nke, guma mu kibanza Imana yagushizemwo. Guma mu kibanza. Haleluya. Guma mu kibanza cyo gusenga. Hajya nyene hariho amasezerano. Yesu adufashe. Erega bigishwa baciye baronka amasezerano Toma atari hari. Baciye baronka imiragutyo ya mpwemu yera. Amena. Toma siho yari. Mugabo ntiyasubiye guta ikibanza. Yaciye agumaho. Yarinze apfa ari mu gikorwa c'Imana. Amena. Yaguye mu Buhindi mu gisagara citwa Madrasi kuko bamwishe bamuziza ijambo ry'Imana kuko yagumye mu kibanza. Haleluya. Ubu yarashitse kwa data mu ijuru. Yesu adufashe. Kandi hari n'undi muntu yitwa Abiyatari. Mu gitabo ca mbere ca Samuel igice ca 22 Dawidi yamubwiye ngo guma aho. Dawidi twomushira mu kibanza ca Yesu. Guma handi kuko uguhiga ari wampiga. Guma mu kibanza. Nta biriko birakunyiganyiza. Reka tugeza aha. Ni kwihe bivuze. Guma mu kibanza. Nta bikunyiganyiza. Nta bimaze iminsi bikukinyiganyiza. Nta bimaze iminsi biriko biragutera ubwoba. Bigutera uruhagarara ngo biguteshe ikibanza. Guma mu kibanza Imana yagushizemo. Yesu nadufashe. Kandi burya twumvise irya jambo ryadutanguriye. Ntushobora kuba muri mpwemu warataye ikibanza. Toma yarahatswe. Na wewe pole. Ibihe byiza biracariho byo gusubira guhagarara neza mu kibanza. Utihanye ntushobora kuba muri mpwemu yera. Ntibishoboka. Niryo tanguriro rikomeye. Kandi waratakaje wisubiremo unamika amaso. Haleluya. Dusenga Imana. Twihane. Usubire mu kibanza. Ubwira Imana uti ngumiza mu kibanza. Nta terabwoba rya Satani n'abadayimoni. Yaratsinzwe mu izina rya Yesu Kristo. Uzutunganya umutima kugira ngo ube muri mpwemu. Ube muri mpwemu bigende neza. Ube muri mpwemu hishurirwa amabanga. Ube muri mpwemu inkomezi z'Imana zibe muri wewe. Ube muri mpwemu neshe. Imana yaguteguriye umwanya mwiza. Ikibanza ukigumemwo.